twaronse umwanya rero wo kuvuga ivyerekeye isinzikazo ry'agateka ka zina muntu mu Burundi, aho twerekanye neza yuko ihohoterwa rya kiremwamuntu ribandanya ryibonekeza mu Burundi, aho usanga abantu bahagarikwa ku bwinshi hadakurikijwe amategeko. Ivyo rero twaravyerekanye ko kenshi usanga hariyo abantu benshi mu mabohero usanga babura ico ingene bafungura neza, abandi ugasanga barankirwa kuja kwa muganga, hakabaho no gupfira cane mu mabohero. Hariho benshi bariko barerekana bariko barapfa bapfira mu mabohero, kenshi kubera banswe kujanwa kwa muganga. Ikindi naco twerekanye ko ari isinzikazo gateka kazina muntu torture, ivyo bikorwa cane cane n'inzego za leta, umuntu aravye urwego rw'iperereza hamwe rufadikanije cane cane n'urwaruka rw'umunerakure ugamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ku vyerekeye umuhinga yigenga wa ONU araba abaharanira agateka kazina muntu, twarerekanye neza yuko abaharanira agateka kazina muntu bahura n'ibibazo bikomeye vyerekeye guhagarikwa bagapfungwa, vyerekeye guhohoterwa aho bahungiye, aho novuga nk'igihugu ca Tanzania. Hama ikindi naco mukabona neza yuko hariyo n'abaharanira agateka kazina muntu baba bashaka kuja mu manama atandukanye hanze, ugasanga ntibaronka amaviza vyoroshe. Ivyo rero twabibabwiye kugira nabo nyene barabe ingene bavugana n'ibihugu bitanga ayo maviza, babareke bagende kuvuga ayo maraporo n'ingene basanzwe bakora, hama bigatuma neza bazoronka umuco ku vyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi. Ibi navyo n'amanama bagiye turagirana n'abasanzwe bakorera ngaho i Geneve mu vy'agateka kazina muntu, tubereka ikibazo c'u Burundi ko ari ikibazo bakwiye kuza baravuga, kuko uravye neza ingorane ziri mu Burundi, ingorane zikomeye zifise ico zipfana n'ibibazo biri mu karere nko mu gihugu ca RDC. Uravye ingene abasita b'Uburundi barungikwa mu gihugu ca RDC, ivyo rero twagiye turavyerekana mu mibonano yose twagiye turagira.